Mukamusoni Josephine, ndi mama w'umwana yitwa Evodi Ishimwe, nk'uko mumaze iminsi mubyumva hirya no hino. Uwo mwana twatanguye kubona yuko agwaye mu 2018, niho twamujyana kwa muganga, turamugurisha ecography, turamugurisha scanner, baca batora ko afise polycystose rénale. Baca mushyira kuri dialyse. Rero gushika n'uno munsi umva kugira ngo ave kuri dialyse nuko aronka ifyigo risubirira irindi, kuko arwaye amafyigo abiri yose. Umva ashobora kuronka ifyigo rimwe arashobora kubaho, niko muganga yatubwiye. Nuko rero nicyo gituma turiko turagerageza tubasaba ko dushikanira ijwi kure kugira ngo dushobore kuronka abo dufasha, dufata mu mugongo kugira ngo umwana tumujane aho yovurirwa, ashobora guhindurirwa ifyigo, kuko batubariye ko afise ifyigo rimwe ubuzima bubandanya arashobora kubaho. Muri iyo ntumbero rero twifuza yuko bidufashamo kugira ngo turonke uburyo bwo kumuvuza. Ubwo butumwa ahanini tubwerekeje kuri nyenicubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu cacu. Hariho n'urunani rw'abakenyezi n'abigeme, hakaba na fondasiyo Buntu, n'abandi bose baba bifuza kudufata mu mugongo. Abo dufasha hariho limikashi, nimero twatanze za limikashi na ecocash. Nk'iyiwanje barashobora gucisha kuri 61 34 11 35. Iyo ni limikashi yiwanje Mukamusoni Josephine. Hakaba na Janine Ndahezagiwe, ni umukuzini wa Evodi, ni 69 20 61 ubusa bubiri. Hanyuma ecocash nayo hariho uwitwa Ndekeza Christella, umubanyi ngaha, ni 79 42 91 59. Canke kuri konte zuguruwe, hariho konte iri muri Interbank Burundi yuguruwe ku izina ry'iwanje Mukamusoni Josephine na Ishimwe Evodi. Ubusa 53 86 4 agakwego ubusa rimwe agakwego 22. Hama hari n'iyindi yuguruwe ku izina rya papa w'umwana, Papa Evodi, yitwa Niyungeko Esron. Ubusa kabiri ubusa 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 kabiri gatandatu gatandatu rimwe n'agakwego ubusa 8. Yuguruwe muri BCB. Hakaba n'iyindi yuguruwe muri CCM ku izina rya Evodi Ishimwe na Ahigombe Gilgal, ni kabiri ubusa rimwe ubusa gatanu indwi, akarongo gakitse ni rimwe. Batubwiye yuko twotanga amadolari 20,000, amadolari y'amanyamerika 20,000, muri Kenya, mu gihugu ca Kenya. Naho nyene batubariye yuko bashobora kubikora mu bitaro vyitwa Medihealth Group of Hospitals. Nashaka kugira ko nshimira abaririmbyi abaririmbyi batandukanye bariko barategura igiteramo kizobejo, kugira ngo barondere uburyo bwo gufasha uwo mwana kugira ngo ashobore kuja kwivuza. Ejo igiteramo kizobera kuri Ingo Club, kiriko gitegurwa n'abitwa abantu n'abandi batandukanye. Kubashimira cyane rero ukigoro bariko baragira mu kudufasha kugira ngo bishike kure.